Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV. Turi ku munsi wa gatandatu kw'itariki ya 25 kwezi ni Rusama 2024. N'umwanya rero tubagejejeho aya makuru kandi n'uyu munsi wose turaza kubana nimuze gucikwa na vyinshi twagiye tubatohoreza. Twabagejeje ko inkuru yuko kuri uno wa gatatu heze umukobwa wa Alain Guillaume Bunyoni yagiye kuraba se anamugemuriye ariko ntiyoroherejwe. Makuru ava ku ibohero rya Gitega yamenyesha ko uwo mukobwa azwi ku izina rya Akimana Joy yabwiwe n'abapolisi gucunga ibohero rya Gitega kugenda agasakwa n'abakenyezi ba polisi imbere yo kwinjira kuraba se nk'uko vyari bisanzwe bigenda. Ageze mu kazu basakiramwo kagenewe abakenyezi gusa, Akimana Joy ngo yategetswe kwambura impuzu zose yambaye agasigara uko yavutse, bakamusaka wenyene hanyuma bagasaka mu mpuzu. Vyari bitandukanye nuko bahora basakwa, ariko n'abapolisi basiguriye Akimana Joy ko ariko bategetswe. Umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni yaravyanse araheza amera nk'utabaza abarongoye ibohero rya Gitega n'abatwara igipolisi mu ntara, ariko bose bamwishura ko yokurikiza ivyo abwiwe kuko hari itegeko bamubwiye ko ryavuye hejuru. Kubwa batanze amakuru rero, Akimana Joy yahavuye asubira inyuma atabonanye na se Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni rero udafunzwe nk'abandi aho mu ibohero rikuru rya Gitega nk'uko ava mu masoko ya RPA bivugwa, yahoze ari umushikiranganji wa mbere yemerewe ko abamuraba baza gusa mu minsi itandukanye n'iy'abandi banyororo baba arabira ko bemererwa kumubona ku bw'ayo masoko n'umuryango we hafi, umugore n'abana biwe gusa bakamuraba bacunzwe rwose. Ivyo bayaga vyumvirizwa n'abapolisi. Bamwe mu masoko ya RPA mu bagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD bamenyesha ko ivyabaye vyasize amakenga kuri benshi, akaba ari n'abikeka ko iryo tegeko ryavugwa n'abapolisi ko ryaturutse hejuru ryoba ryatanzwe n'abifuza kumwaka ubuzima. Muti ivyakurikiye vyoba vyaragenze gute? Abo bakoze iryo bara bagategeka umukobwa wa Alain Guillaume Bunyoni gukuramwo impuzu zose agasigara uko yavutse, vyoba vyarabagendekeye gute? Bisaka vyimbwa vyahiye. Ntuze gucikwa muri aya makuru. Imbere yuko rero tunayijamo ku buryo burambuye, tubabwire ko hari n'iyindi turi kubategurira ivyatangajwe na Darlene Bunyoni n'ubundi ko biriko birashikira umuryango wabo. Ntuze kubicikwa mu masaha ari imbere, uraza gukurikira iyo nkuru. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Marie Louise barica karongo y'umuhari n'amahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano, havuga ko ivyashikiye Joy Akimana umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni ari akamaramaza, mbere binateye isoni ku barongoye igihugu c'u Burundi, aho umuntu ategekwa kwambura impuzu zose yambaye agasigara ari amenya. Marie Louise barica ko akaba asaba ubutungane bw'u Burundi gukurikirana abategetse umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni kwambura impuzu zose ngo bamusake igihe yaragemuriye umuvyeyi wiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Nyuma yaho rero kuwa 22 Rusama 2024 uwo mukobwa wa Alain Guillaume Bunyoni Joy Akimana yategetswe kwambura impuzu zose kugira ashobore kubonana n'umuvyeyi wiwe gihe yari amugemuriye. Umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni Joy igenekezo rya 22 yaragiye kuraba umuvyeyi wiwe amugemuriye aho sanze wafungiye mu ibohero, ndetse bamubwira ko ategerezwa kwemera kwambura impuzu zose agakuramwo ni agahuzu k'imbere abenshi bita ikareso kugira ngo bamusake. Ku bwa Marie Louise barica karongoye muhari n'amahoro w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano, akavuga ko ivyabaye ku mukobwa wa Bunyoni biteye isoni ku gihugu, mbere agasaba ko ubutungane bwari bukwiye gukurikirana abategetswe ivyo bintu. Radio RPA nk'uko banabitangaza bavuga ko Alain Guillaume Bunyoni hari umugambi wo kumugandagura canke hari ku mugwa mukuru aho kw'ibohero rya Gitega akajanwa ahandi. Amasoko iyo nkuru rakamenyesha ko bategekanya kumwimurira Muramvya canke Ngozi, kirwa ko bamurashe yashaka gutoroka. Buryo bugira kabiri rero nubwo kumuha uburozi rero ngo bocisha ku bajejwe gukurikirana amagara yiwe canke bakabukwiragiza mu cumba yugaraniwemwo mw'ibohero
Jenerali Alain Guillaume Bunyoni bitegekanijwe ko azorenguka mu gisata c'ingururizo muri sentare nahinyuzwa ku munsi wa mbere uza kw'igenekerezo rya 27 Rusama, aho yahoze ari umushikiranganji wa mbere akaba yaciriwe na sentare ya mbere urubanza rwo gufungwa ubuzima bwe bwose n'amatungo yiwe agafatwa. Inkuru rero turaza no kuyigaruka ko mu yandi makuru turiko turabategurira. Mu yandi makuru, ibiterwa vy'umuceri, ibigori hamwe n'ubworozi bw'inkwavu nivyo ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi bwaraye bushize ku mwanya wa mbere mu bugiye guteza imbere Uburundi mu mwanya muto. Ni nyuma y'inama yatunganijwe kw'igenekerezo rya 23 Rusama 2024 n'ubwo bushikiranganji hamwe n'umunani Parme jejwe guhangana n'intambamyi zijanye n'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kuduza umwimbu mu Burundi. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 23 Rusama 2024 ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi nibwo bwatunganije inama mu nyubakwa ya Kiriri Garden buri kumwe n'urunani Parme rujejwe guhangana n'intambamyi zijanye n'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kuduza umwimbu mu Burundi. Muri iyo nama rero bashashe ingingo ko igiterwa c'ikigori n'umuceri hamwe n'ubworozi bw'inkwavu ari vyo bigiye gushirwa ku mwanya wa mbere mu vyotuma igihugu gitera imbere mu mwanya muto. Muri iyo nama rero Ndorimana Emmanuel asanzwe ari umwunganizi w'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi niwe yari yaserukiye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi. Emmanuel Ndorimana yagize ati ni ukwerekana tuti mbega ni ibiki bituma tudashobora gutera imbere ngo turonke umwimbu ukwiye ngo dushike kwihangira leta y'u Burundi yihaye. Rero twaciye rero twiha ibiterwa vy'ibigori n'umuceri hamwe n'ubworozi bw'inkwavu, nivyo rero bishobora gutuma Burundi buzamuka vyihuse tukaronka umwimbu ukwiye kugira dushike kuri rya hangiro, kugira umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Shavino Mugwenzego arongoye umugambwe IPD Zigamibanga we atera akamo ubutungane bw'Uburundi gukora amatohoza ku barundi bose bishwe bahorwa ikiringo ca gatatu c'umisi Petero Nkurunziza maze babikoze bahanwe hisunzwe amategeko. Shavino Mugwenzego akavuga ko bitebe bitebuke bariko barica abantu bo nabishwe bahorwa ico kiringo ca gatatu bazotinda bamenyekane. Shavino Mugwenzego aratangazwa n'inyifato y'ubutungane kubona imyaka 9 irangiye wahoze arongoye umugambwe Sedi Feruzi akanaguwe inyamaswa horwa kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kakaba kamizwe n'ingoma. Ubutungane rero ntihagira ico bushikiriza ku babikoze. Naho biruko Shavino Mugwenzego kavuga ko bituye sentare mpuzamakungu mpanavyaha kandi amatohoza ageze kure. Shavino Mugwenzego akagira ati twamye dusaba ko ubutungane bukora amatohoza nyuma y'urupfu rwa Sedi Feruzi hamwe n'abandi barundi sinzi bishwe bahorwa ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ariko haba agacerere mu butungane bw'Uburundi. Niyo mpamvu rero ngo twavuye twitura sentare mpuzamakungu mpanavyaha kandi amatohoza ageze kure bitebe bitebuke babikoze bakubitwa ntari mu gahanga. Twongera gusaba ubutungane bwikubita agashi gukora amatohoza ku bantu bose bishwe bahorwa ico kiringo ca gatatu. Kiringo ca gatatu c'umisi Petero Nkurunziza rero catumye haba n'ihungabana rikomeye haba mu vy'ubutunzi na politike, kuko gushika uyu munsi ibibazo Burundi burimwo vy'ubutunzi ari inkurikizi z'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza nk'uko biheruka gushikirizwa n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Tugere no mu yandi makuru yatangajwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Mu kinyamakuru Radio Televiziyo Isanganiro batangaza inkuru y'umumenyesha amakuru mu kinyamakuru Iwacu kiriko rero kiniyamiriza kubagurwa ryakorewe umumenyesha amakuru wacu Jean Noel Manirakiza korera Igitega. Kimenyesha ko yakobaguwe n'urongoye igipolisi muri iyo ntara ku mugoroba ku wa gatanu, ndetse atangazwa n'ivyakozwe n'urwego nk'urwo kumwaka ibikoresho vy'akazi. Leandre Sikuyavuga
menyesha ariko ko mu nyuma yahavuye abisubizwa, asigura ko umenyesha amakuru naho yoba akoze ubwa mbere atari ukumuturubika ahubwo ko boca babaza abamukoresha ko bamuzi, bongera ko bibaye ngombwa bobaza n'urwego CNC rujejwe gucungera ibinyamakuru. Akaba asabwa n'inzego z'umutekano kwibuka ko umwuga wo kumenyesha amakuru wemewe n'amategeko mu Burundi. Urwego CNC akaba rusaba kuba hafi no gushigikira abamenyesha amakuru na cane cane muri iki gihe himirije amatora. Umuyobozi wa radio televiziyo Isanganiro akabona ko inzego zose z'igihugu zikwiye gukurikiza akaba umukuru w'igihugu yashikirije ku bamenyesha amakuru bakora badakebaguzwa bagakora mu bwigenge. Charles Makoto akaba anegura kubona inzego zarijejwe gukingira abamenyesha amakuru arizo ahubwo zibabera intambamyi mu kurangura umwuga wabo. Akaba asaba kandi urwego CNC kwerekana aho ruhagaze mu bijanye n'uko umwuga n'abamenyesha amakuru bariko barafatwa muri kino gihe, kuko rero ngo vyabaye ibintu vyinshi kandi vyabaye endanse. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira imbonesha kure ya Hejuru TV, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho uyu munsi wose turaza kubana. Mane bahezagire.